Aragafoto ugeze gutraininga cyane kuri social media muri kumwe n'umuntu wa kera cyane. Byari mu mashari ko kari kazi. Ibibazo nk'ivyo navuga yuko ntagishobora kuvyishura kubera ko biri muri kahisi. Ya byaramenyekanye kubera ko abantu bakunda isako. Mugabo twe tubaye ubuzima bw'isako tubaye ubuzima bw'Imana. Donc tubaho ubuzima two turabamo vya vrai. Ariko kurihisha ni kubera ko muri studio umuntu ashobora kuja gukora indirimbo kwa gusa ashobora ya MD nzanye aba musician nzanye lighting alberike canke even sound naho noranda babwira ko nahamagawe n'Imana Imana ashira kwembe babwira ati kontra imbere mtaha kontra kwanza hama duhimbaze Imana uze mu nyuma rero amare kurihisha ni kugira ngo nitugwe down twisange tubaye injuste kandi turi abantu b'Imana twisange tutatunganirije abantu twisanze tutafasha abantu neza nkuko bikwiriye yabakwiye gufatwa neza jewe Imana ashobora kumezagira mu yindi nzira mugabo zibise ico ndababwira ntabahaye amahera imbere ntangura amahera akashigirije mu by'Imana rero mu bintu bimeze neza so Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Kumwe n'umuririmbyi bita Billy Believe. Naje kirundi naje. Irakoze biki. Irakoze cyangwa ya famille sinagaye biki. Sinagaye kandi sinagaye prophete kwa right. So ibintu by'ijambo ry'Imana wabitanguye byari neza na neza utangwa no kuririmba byari. Ibintu by'ijambo ry'Imana nabitanguye nkiri muto cyane mukuru wanje amaze kubibamwo no kubijamo naramubona nk'icitegerezo ciza mu muryango birantera kumva no mukurikira mu zira yahisemo y'agakiza nabitanguye nkiri muto cyane 13 ans 14 ans narabikunda sinabitahora cyane ariko mu kubikunda narabigumyemo gushikana no munsi uravye image warufise kijya gihe kwa cyo abantu no munsi bikorwa by'ijambo ry'Imana ubona bimeze gute imagine narifise kiriya gihe sinarifise understanding ijambo ry'Imana kubera ko nari nkiri muto hari ibintu byinshi ntatahura ariko no munsi niravye ndashima Imana kuko ndabona aho navuye naho nashitse niyo ndiko ndaje hari agastory yubuka ico gihe ko byari bimeze agastory nibuka nuko narasenga cyane and then asanga nko mu makartier umuntu agwaye bahamagara bavuga ati gakana gasengera abantu nkagenda umuntu agwaye nkamusengera agakira mama agwaye nkamusengera agakira nakuze gutyo nyene nizera ibintu byuko nshobora gusengera umuntu agakira mfise imyaka mike abantu nyene rero gasanga mu quartier barankunda bamama kubera bavuga ati aka kana gasengera abantu kakiri gato yaya twatwo du story novuga twaba tumeze cyane so ni edition ya mbere gomba utangure y'igiteramo office tariki 10 ego z'ukwezi kwa 12 ego yahe message yahe ndoto ubonamo muri edition ya bwira utangure icambere ni concert cyangwa ni giteramo cyitwa Samuragwa concert gituma yitwa Samuragwa nikorera ko ari indirmbo novuga ari umuvyeyi wa album Samuragwa ego Samuragwa ya Samuragwa urazi ko Samuragwa ko bakavuye kuri Samuragwa n'umuntu aba yaragusigiye ego donc twe tuvuga Samuragwa mu buryo bw'Imana ingene Yesu yaduze mu ijuru atubwira ngo na ubasha mu isi no mu joni kuzimu kunye na buhawe nimugende muhindura amahanga donc bandiko mvuga uwo muntu Imana yahaye pouvoir yo kuganza isi yo kumanifesta ubushobozi bw'Imana muri ino si yose ya nico gituma indirimbo yitwa Samuragwa hama ikindi naco ndako ndavuga kuri concert izoba le 10 décembre uyu mwaka concert kintu niteze nuko iyi album izonyugurira imiryango myinshi mu gihugu no hanze y'igihugu ndavyiteze cyane hama ku bantu naco ico niteze nuko album iryoshe kandi izobafasha cyane imeze neza cyane gose nibaza ko uzunamurika indirimbo shasha bon en fait album indirimbo zose nzokora zoba ari zishasha indirimbo nakoze muri album muri studio nzozigira live recording uwo munsi nyene ikintu cyo kurihisha kivuga kiki nakigize kwibaza David arambwira ati Jesse naribishije arabandi barihisha muri concert ariko harano bavuga ko ivy'Imana bidashobora kujamo amahera wowe gusobanura gute kuri wowe inde David
yagize concert y'ubuntu yavuga ati je nayigize ku buntu hari abarihisha amahera kuko ari abantu bavanga ivy'Imana ntibikwiye kurihishwa ubu vyakira gute icambere mpereye ku muntu uvuze hariho concert yagize ku buntu na concert yarihishije VIP barariha 100,000 kwinjira donc nibaza yuko concert ya kabiri ntiyarihishijwe kubera iya mbere yarihishijwe kandi arabona neza yuko ashobora kumanaginga iya kabiri sa tutupfa kurihisha rero ikintu nshobora gusigurira abantu kubijanye no kurihisha samahera yoshobora guteza imbere mu artiste turavye inguvu n'amafaranga umuziki ufata cyangwa usaba wo mu Burundi cyangwa ahandi hantu hose ariko kurihisha ni kubera ko muri studio umuntu ashobora kuja gukora indirimbo kwagusa ntashobora MD nzanye abamizisien nzanye lighting alberique cyangwa even sound naho noranda babwira ko nahamagawe n'Imana babwira ati kontra imbere mutaha kontra kwanza hama duhimbaza Imana uze mu nyuma rero amare kurihisha ni kugira ngo nitugwe down twisange tubaye injuste kandi turi abantu b'Imana twisange tutatunganirije abantu twisanze tutafasha abantu neza nkuko bikwiriye yabakwiye gufatwa neza jewe Imana ashobora kumezagira mu yindi nzira mugabo zibise ico ndababwira ntabahaye amahera imbere ntangura amahera abindi mu by'Imana rero mu bintu bimeze neza so aragafu tugeze gutraininga cyane kuri social media muri kumwe n'umuntu wa kera cyane byari mu mashari ko ibibazo nk'ivyo navuga yuko ntagishobora kuvyishura kubera ko biri muri kahise mfise uno munsi vision yanje muri kubu na kazoza mugabo byarigeze gutraininga cyane uravyibuka byaramenyekanye kubera ko abantu bakunda isako mugabo twe tubaye ubuzima bw'isako tubaye ubuzima bw'Imana donc ubu tubaho ubuzima two turabamo vya vrai mfise concert le 10 ivyo ni vya vrai mugabo inkuru ni inkuru shobora kubiya samandari canke ikindi kintu ariko no munsi turi muri concert kandi baza navyo ko vyagenze neza concert imeze neza album ikoze mu buhinga bwiza band imeze bien abahinga babizi antuko umuntu azoza ntazorogreta azohimbaza Imana kandi azokumva n'umuziki usuni so kigani open mic twongera tunatumira abantu kuza mu gitaramo ca Samuragwa nibaza ko uzuburi wenyene n'abandi hariho n'abandi ba invité mu ndwiza bazo bamaze gushigwa habona yego so tubatumira kuza rero nibaza ko bazohezagirwa cyane twongera nawe tugushimira wongeye tubwira akajambo kanyuma ku bakunzi bawe muri rusange n'abakunzi b'Imana no kubwira ibipagani bikaza uwo munsi yes kintu cyambere nohereza ko nuko ndabasubira muri ko concert ari itariki 10 z'ukwezi kwa 12 isaha 9 kuri Salle Saint Jean Paul II canke iruhande ya King's Conference hama kwinjira ari 10,000 tickets simple ticket VIP 20,000 sponsor ari 50,000 kuduga amadolari amaeuro amapound just kubezi kushako igano c'Imana ego cyane gose hama ndababwira ngo bagura amatike n'ingoga kuko asa nkayo arahera bagure n'ingoga kugira ngo ntibazosanga uwo munsi amatike yaheze yes so asante sana ego merci namwe